gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'Ubushinwa Xi mu bikorwa remezo, ingufu z'amashanyarazi, uburezi n'ibindi. Leta zunze ubumwe za Amerika zashinje ibyaha abantu benshi bakomeye bo mu mutwe wa Hamas, harimo n'umuyobozi wayo mushya Yahya Sinwar, bijyanye n'ibitero byishe abantu muri Israeli byo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka igihombo gikomeye gikomeje guterwa n'ifungwa ry'umupaka saa 9 z'amanywa. Tubafite n'ikiganiro cy'abagore. Mwiriwe mwese, ikaze muri aya makuru. Turi kuwa gatatu itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9. Aya makuru ku buryo burambiye ni mukanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteze kuronka icanco za mbere zingana na doze 200,000 z'ibihara vy'inkende kuwa 4. Ishiramwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF rivuga ko igice ca mbere c'izo ncanco kizoba kigizwe na doze 99,100. Ica kabiri kizoba kirimwo doze 190 kizoshika kuwa 6. Ivyo bice bibiri n'inkingo za MVA-BN zakozwe n'uruganda rwa Bavarian Nordic rwo muri Denmark. Izo canco zagwijwe n'ibigo nyafrika bijejwe gukumira no kugenzura ingwara Africa CDC ku mfashanyo za Leta zunze ubumwe za Amerika. Hitezwe ko gukingira bizotangura mu kwezi kw'icumi. Inkuru ya Dorcas Wangira mumva mw'ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Buzoba ari ubwa mbere habonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urukingo rwa Mpox rushobora gukoreshwa mu gihe c'akaranda. Mu bihe vyashize izo nkingo zaboneka gusa mu buryo bw'igerageza. Hisunzwe umugambi wo gukingira w'ubushikiranganje bujejwe amagara, abakora mu vy'amagara bahanganye n'indwara, abakora akazi ko kugurisha umubiri, abegereye cyane aho bashobora kwandurira, hamwe n'abana baba mu bice birangwamo indwara, nibo bazokingirwa ubwa mbere. Leta hamwe n'abafatanyabikorwa bayo baranahimiriza abantu kwizera uru rukingo hamwe no kuba ari ingirakamaro mu gihugu kigeramiwe n'aka karanda kurusha ibindi. Inama nshingamateka yo muri Mexique yemeje impinduka ritavugwa ko rumwe zerekeye itunganywa ry'urwego rw'ubutungane mu matora yaraba ijoro ryose. Izo nteguro zirindiriye kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ariko abashigikiye Perezida Andrés Manuel López Obrador bafisemo ubwiganze. Muri uwo mugambi abacamanza 7,000 harimo n'abakora muri sentare ntahinyuzwa bazora baratorwa n'abanyagihugu. Abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko ari kugeragezwa kw'igihugu ko gushira ububasha mu minwe y'umugambwe wiwe ugendera ku matwara y'ibubamfu. Sentare yo muri Zimbabwe yanse ikirego cyo kudurumbanya caregwa abashigikiye abatavuga rumwe na leta 88 bari mu mvuto kuva mu kwezi kwa 6, ariko bararegwa ikindi caha ca kabiri cyo gukokeza injyane mu gutegura imyiyerekano. Uwo mugwi warankiwe kenshi kurekurwa vy'agateganyo inyuma yo gutabwa muri yompi igihe wari wakoranye mu kanywa babo ku munsi wo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'ugwaruka. Umucamanza yahanaguye ivyaha vyompi kuri 12 muri bo, avuga ko batari muri iyo nama. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'ibihugu vyinshi vya Buraya bateye utwatsi umurindi wo guta muri yompi abatavuga rumwe na leta no guhasha abaharanira demokrasi muri Zimbabwe. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Umukuru w'igihugu ca Ukraine yasubiye gutera kamo ibihugu bifashe mu mugongo igihugu ciwe gutanga ubundi buryo bwo kwirinda ibitero vyo mu kirere
inyuma y'aho abantu indwi biciwe mu bitero vy'Uburusiya vy'urutavanako mw'ijoro ryakeye. Volodymyr Zelensky yavuze kandi ko Ukraine yari ikwiye guhabwa uruhusha rwo kugaba ibitero kure imbere mu Burusiya hakoreshejwe ibigwanisho vy'i Buraya na Amerika. Umwana w'imyaka 14 n'uwundi w'imyaka 9 bari mu bishwe mw'ijoro mu gisagara ca Lviv. Ico gitero cakurikiye ikindi gitero gikomeye co kuwa kabiri cabereye mu gisagara ca Poltava, igitero c'amabombe kimaze guhitana benshi kurusha ibindi muri uyu mwaka. Ari aho ico gitero cabereye, umukuru w'igisagara ca Lviv, Adi Sadovi, yavuze ivyo ico gitero cononye. Ivyasambutse ni vyinshi cane. Inyubakwa zirenga 70 mu gisagara, zose zari iragi rya kahise. Ibihomoka biriko birakurwaho. Hari kandi umuriro uri kuraka mu nzira ya gari ya moshi. Abatabara ivyihuta bariko baragerageza kuwuzimya. Iki ni igitero gikomeye cane. Muri Nigeria hiriwe akajagari k'imirongo miremire y'imiduga itava hiri inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro rinini cane ryakozwe n'ikigo ca leta kidandaza ibitoro. Ivyo vyaje kunyura ikibazo c'ibitoro bisanzwe vyama bikena. Abantu benshi babuze ingene biyunguruza, haduka imirongo miremire mu masitasiyo adandaza ibitoro mu gihugu cose. Ikigo ca leta co muri Nigeria kidandaza ibitoro kibirangura hanze y'igihugu kigaca kibidandaza ku badandaza bigenga cadugije ibiciro kw'iritiro gushika ku mahera yababa 3,000 y'amarundi. Kivuga ko kwiyongera kw'amadeni n'ukuduga kw'ibiciro kw'isi vyatumye bigorana kurangura. Abakorana n'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Uganda, Bobi Wine, bavuga ko abaganga bakwiye udusigarira tw'ibisasu ntezantoki c'ivyuka bikoroza amosozi. Bagirije igipolisi kwibasira n'ibigirankana uyu munyapolitiki yahoze ari umuririmvyi kuwa kabiri, igihe yariko aragerageza kubonana n'abanywanyi b'umugambwe wiwe ku nkengero z'umugwa mukuru Kampala. Umwe mu bayobozi bakuru bo mu mugambwe wiwe, The National Unity Platform, yavuze ko iki gikorwa c'igipolisi ari ikindi kimenyetso c'intwari irushe yahindukiriye ubugizi bwa nabi inyuma yo kuguma ku butegetsi hafi imyaka 40. Igipolisi cari cavuze kare ko Bobi Wine yatsitaye agaca akomereka igihe ariko yorira imodoka yiwe. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane wa Aziya. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yakiranye i Beijing n'ishyaka ryinshi abayobozi b'ibihugu bya Afrika mu birori byo gutangiza inama ihuza Ubushinwa na Afrika yitezwemo amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa remezo, ingufu z'amashanyarazi, uburezi n'ibindi. Ni inama kandi igamije kurushaho kunoza umubano hagati y'Ubushinwa buri ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi ku isi. Muri kino gihe hakomeje kwiyongera ibibazo bya politiki n'ubukungu hirya no hino ku isi. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezweho na Yvette Kabatesi. Umurongo w'iyi nama waritondewe cyane kugira ngo abayobozi ba Afrika biyumve ko ari inama y'abantu bari ku rwego rumwe. Mbere ko inama itangira, benshi muri bo barimo Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa na William Ruto wa Kenya bagiranye ibiganiro byihariye na mugenzi wabo w'Ubushinwa Xi Jinping, ndetse batemberezwa umurwa mukuru Beijing n'indi mijyi y'ingenzi mu iterambere ry'Ubushinwa. Muri iyi myaka 20 ishize, diplomasi y'Ubushinwa yatanze umusaruro. Mu bihugu byose byo ku isi nibwo bwahindutse abafatanyabikorwa ba mbere mu bucuruzi na Afrika. Imibare y'ikigega mpuzamahanga cy'imari igaragaza ko 1/5 cy'ibyo Afrika yohereza mu mahanga bijya mu Bushinwa, bikaba byiganjemo ibyuma, amabuye y'agaciro ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Kuva mu 2001 ibyo Afrika yohereza muri icyo gihugu byikubye inshuro 4 ubaze mu gaciro k'amadolari y'abanyamerika. Ku rundi ruhande, byinshi mu byo ibihugu bya Afrika bitumiza mu mahanga nabyo bituruka mu Bushinwa, nk'ibihita bikoreshwa cyangwa imashini nk'uko ikigega mpuzamahanga cy'imari kibivuga. Ariko inyungu nyinshi cyane kenshi ziza ku Bushinwa. Ibi ni mu byo Bwana Cyril Ramaphosa yifuje kugarukaho mu nama yayihariye na Perezida Xi. Itangazo ryasohotse rihuriweho n'impande zombi rivuga ko Ubushinwa bwagaragaje ko bwiteguye kuzamura ihanga ry'imirimo, rikavuga ko hazaba amanama yo gutanga akazi mu bigo by'Ubushinwa kugira ngo abantu bashobore kubona imirimo muri Afrika y'Epfo.
naho ku ruhande rwa Kenya yo yifuza kubona indi nguzanyo nubwo isanzwe ifite imyenda iremereye itwara hafi 2/3 by'ingengo y'imari y'umwaka, ari nabyo byaje guteza imyigaragambyo iherutse nyuma y'aho guverinoma ishatse kongera imisoro kugira ngo ibashe kuziba icyuho mu ngengo y'imari. Nka kimwe mu bihugu bikunze guha umwenda cyane ibihugu byinshi bya Afurika, Ubushinwa bwakunze gukekwa kuri iyo mikorere cyane cyane muri iyi myaka ishize, aho mu bihugu byinshi bya Afurika nka Ghana, Zambia na Ethiopia byisanze byararenzwe n'imyenda. Iki kibazo cy'amadeni kiributsa ko ibihugu by'amahanga bikize byishakira gusa inyungu zabyo, kandi ko ibihugu bya Afurika bigomba kuzamura ubukungu bwabyo n'imari kugira ngo bigabanye gucungira kuri ibyo bikize. Tukomereze ku makimbirane hagati ya Israel n'Abanyepalestina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje ibyaha abantu benshi bakomeye bo mu mutwe wa Hamas harimo n'umuyobozi wayo mushya Yahya Sinwar bijyanye n'ibitero byishe abantu muri Israel byo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Iyi ni inshuro ya mbere inzego za Amerika zishinzwe kugenzura ko amategeko yubahirizwa zigerageza kuryoza uwo mutwe ibyo wakoze muri ibyo bitero wagabye kuri Israel. Ibi bije nyuma y'iminsi mike habonetse muri Gaza imirambo y'abantu 6 bari barafashwe bugwate na Hamasi, barimo umuntu ufite ubwenegihugu bwa Amerika na Israel. Ni inkuru ya Karen Nasman mugezwa na Prime Ndikumagenge. Ivyo birego vy'ivyaha vyagiriza abanywanyi 6 ba Hamas gutegura gushigikira no gukora ibitero byo kuwandwi ukwezi kw'icumi vyiciwemwo abantu barenga 1,200. Muri abo harimwo Sinwar, umukuru w'uwo muhari vyibazwa yuko yinyegeje. Bandi 3 muri abo bavuzwe amazina byatangajwe yuko bapfuye harimwo Ismail Haniya yahoze ari umukuru wa politike muri Hamas, uwo Iran ikabivuga yuko yishwe na Israel mu kwezi kw'indwi. Ivyo birego byari byashikirijwe mu kwezi kwa 2, ariko ku bw'umutegetsi wo muri Amerika byaciye biguma bibitswe gushika ku wa 2 kugira abaha akaryo abategetsi ko kugira uwo bofata muri abo bagirizwa harimo na Haniya. Mu itangazo rya video, umushingwamanza mukuru wa Amerika Merrick Garland yavuze yuko uwo muhari Amerika yita w'iterabwoba wagirizwa kandi kumara imyaka wica abanyagihugu b'Abanyamerika. Ivyo birego birimo kandi uruhara rwo kurondera amafaranga yo gukora iterabwoba no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda. Bagiriwe n'icaha igihano gihanitse bashobora gucirirwa n'umunyororo w'ubuzima bwose canke ico gupfa. Inkuru ya Karen Nasman mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:42 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tujye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka igihombo gikomeye gikomeje guterwa n'ifungwa ry'umupaka saa 9 z'amanywa. Haba biganjemo abakora ubucuruzi buciriritse bugizwe ahanini n'ibiribwa, bakareba bavuga ko hari igihe babisiga muri Kongo bitagurishijwe cyangwa se badashoboye kwishyuza abo bahaye ibicuruzwa, bagasigwa n'amasaha kugira ngo umupaka udafungwa bakiri ku ruhande rwa Kongo. Ku rundi ruhande hari ibindi bicuruzwa byangirikira muri iri soko kubera ko batashoboye kubyambutsa, baba bataha muri Kongo ndetse n'abacuruza bagaruka mu Rwanda. Impande zombi zifuza ko ibibazo biriho byakemuka, umupaka kongera gufungurwa amasaha menshi, dore ko hari n'igihe wakoze amasaha 28. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yanyarukiye kuri uwo mupaka maze adutegurira inkuru ikurikira. Ni saa 9 zirenzeho iminota 15 ubundi ku isoko nyambukiranyamipaka rya Rubavu riri mu marembo y'umupaka umujyi wa Rubavu w'u Rwanda usangiye na Goma ku ruhande rwa Kongo. Nsanze umubyeyi wicaye yihanagura icyuya yitegereza imboga ze z'amashu zatangiye kuma. Izi ngo nizo atashoboye kujyana i Goma kandi nizo yashoboye kwambutsa ngo ntiyazicuruje zose kubera gusiganwa n'amasaha yo gufunga umupaka. Ibyinshi tubita byandagaye kugira batadufungiraho, tukabisiga byandagaye muri Kongo tudacuruje. Nk'ubu nsize depo ntayifunze, bisigaye aho ngaho, mbisigaye umukongomani nyine aba ari ubibika. Ubwo hari igihe momba, hari igihe nyine n'igihombo tunagikiza tuhabonye.
ntabwo ukora ikintu ko nicaye hano ndi kuruhuka siko naje ndi kwiruka n'ubundi bari bamfungiyeho kuko iyo umunota umwe urenze saa 9 zuzuye iyo harenzeho umunota umwe icyuma baba barangije kugifunga. Ntakirutimana Francine n'undi mugore ukorera ubucuruzi bw'ibiribwa mu mujyi wa Goma avuye mu Rwanda, nawe ntiyashoboye gucuruza ibyo yambukije byose ndetse ngo n'ibyo yatanze ntiyashoboye kwishyuza kubera ko yatinye ko amasaha yo gufunga umupaka amusanga muri Kongo. Kuri we ngo yatangiye kwitegura igihombo cyane buriya saa 9 zigeze ukiri muri Kongo bigusaba kurarayo. Korera muri Kongo ahantu utamenyereye ni ibibazo nyine nawe uri kubyumva. Tuba dufite dukodesha depo muri Kongo tukazishyira muri Kongo, abakiriya baraza bakagura ariko amasaha aba yongerewe n'izi zose twazicuruje. Ikibazo cy'amasaha nicyo kiri kuduhombya cyane. Igihombo ndahomba nk'ibihumbi nka 80 cyangwa 70. Elia Niyigena n'undi mucuruzi werekeza i Goma buri munsi atitaye ku mabwiriza akomeye ariho ku mupaka muri iki gihe, gusa nawe buri munsi ngo ubuteye kwawo kuko hari igihe turazaho ibintu ng'abakongomani bakabyambura bitewe n'aya masaha make badushyiriyeho, wanabibitse ugasanga ejo ngo aho babitse bahatoboye, ariko mbere y'uko twataga saa 12 akazi kagendaga neza umuntu agataha afite umutekano, naho buracuruza agera saa 6 ugatangira gutitira ngo urambuka gute. Ntabwo ari abaturuka mu Rwanda gusa bataka ibibazo, n'aberekeza ku ruhande rwa Kongo bavuga ko bagorwa cyane n'amasaha ya kare umupaka ufungirwaho. Honore we ni umunyekongo ahagaze imbere y'ibirundo by'amajerekani yarajyanye i Goma, ariko nawe amasaha amugereyeho atarashobora kwambuka. Aona kwanza kazi zangu zinalala hapa. Urabona ko ibintu byanjye bigiye kurara hano kubera igihe gito baduha. Iyo biba bishoboka ko bageza nka saa 10 cyangwa saa 11 ibi bintu nari kubigezayo, ubu bigiye kuharara. Nishyuye abo kubirindira umutekano, nabangamiwe rwose kubichunga, nasikia kama binasumbua. Ku mpande zombi abaturage bafite icyifuzo gisa naho ari rusange, ibintu bigomba gusubira mu buryo bakongera gukora nta nkomyi. Inzozi nuko ubuzima bwasubira nka kera nyene, abantu bagatorana nkuko bari basanzwe baturanye, umuntu akagira igihe ashakiye. Uko yigeze kugira n'igihe amasaha 24 umupaka ufunguye, umuntu akirirwa mu Rwanda agakora ibyo ashaka, yageza saa 6 z'ijoro agataha, abandi muri Kongo gutyo umuntu agakora amasaha yose ashoboye. Umupaka wa Rubavu u Rwanda rusangiye na Kongo ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane mu karere. Mbere y'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi bivugwa ko uyu mupaka wakoreshwaga n'abakabakaba 50 ku munsi. Ni umupaka kandi ufatiye runini impande zombi, dore ko no mu bihe bikomeye bya COVID-19 uyu mupaka wakomeje gukora utitaye ku ngamba zikarishye zariho icyo gihe. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Rubavu ku mupaka u Rwanda rusangiye na Kongo. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushire uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. BBC Gahuzamiryango, ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriye kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriweho neza amakuru y'imikino nyahere muri Afurika. Imikino y'amajonjora y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu kizabera mu gihugu cya Maroc umwaka utaha yatangiye uyu munsi. Kuri ubu ikipe y'u Rwanda iri gukina n'ikipe ya Libya, ni umukino uri kubera muri Libya. Aha ni mu itsinda rya kane rigizwe kandi na Nigeria na Benin, bo bazahura kuwa gatandatu. Mu makipe yo mu karere kandi Tanzania iri gukina na Ethiopia, umukino uri kubera i Dar es Salaam. Ni mu itsinda rya 8 ririmo kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo na Guinea, bo bazahura kuwa gatanu.
ni mu gihe ku munsi w'ejo Malawi izakira Burundi umukino wo mu itsinda rya 12 rinarimo kandi Senegal na Burkina Faso zo zizakina kuwa gatanu. Amajonjora arimo amakipe 48 agabanyije mu matsinda 12 hateganyijwe muri rusange imikino 24 yo ku munsi wa mbere w'amajonjora. Amakipe 28 azabona itike azahurira mu mikino ya nyuma mu gihugu cya Maroc izatangira tariki 21 z'ukwezi kwa 12 kugera tariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Ku mugabane w'Uburayi isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ryararangiye. Amakipe yo muri shampiyona y'Ubwongereza English Premier League yakoresheje amamiliyoni y'amapaundi mu kugura abakinnyi, ariko amakipe yabuze abakinnyi yifuzaga aracyafite amahirwe yo kubona abo yagura kuri ubu bigurisha, kuko amasezerano bari bafitanye n'amakipe barimo yarangiye. Bivuze ko amakipe ashobora kubasinyisha n'ubwo isoko ryafunze. Turarebamo abakinnyi bake muri benshi kuri ubu bari ku isoko bigurisha. Duhereye kuri Anthony Martial, uyu mukinnyi mu kwezi kwa gatanu ikipe ya Manchester United yatangaje ko azayivamo nyuma yo gutsinda ibitego 90 mu mikino 317. Uyu rutahizamu w'Ubufaransa aracyafite imyaka 28 gusa. Amakuru aturuka mu Bufaransa avuga ko ikipe ya Lille imwifuza cyane. Hari kandi umukinnyi Memphis Depay w'imyaka 30 wafashije Ubuholandi kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe giheruka cy'Uburayi. Arashakisha ikipe nshya nyuma yo kudakina igice cya shampiyona ishize kubera imvune ubwo yari mu ikipe ya Atletico Madrid. Uyu mukinnyi wahoze akinira ikipe ya Manchester United yamaze amezi 18 muri Barcelona ndetse anakina mu Bufaransa mu ikipe ya Lyon. Undi mukinnyi ni Adrien Rabiot w'imyaka 29 wavuye muri Juventus arangije amasezerano ye amaze gukina imikino 212 muri iyi kipe, aho yagiye aturuka mu ikipe ya Paris Saint-Germain muri 2019. Uyu mukinnyi waturutse mu ishuri ry'umupira rya Manchester City yakomeje kwifuzwa na Manchester United. Rabiot yakiniye Ubufaransa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2022 ubwo batsindwaga kuri penalty na Argentine. Ni kuri iyi nkuru nsorejeho amakuru yacu y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Urakoze cyane Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye ntimwareka mukazabimbaza ejo se ko Pasika yanagereje mu nzira Stefa. Murihuta cyane ku buryo mutantegereza se? Turihuta ntacyo twasigiye abana. Muramuke ahubwo. Ariko mugabo wegera rwose urumuhese. Eko Stefa. Kuritegereza umugore w'abandi umushaka wiki. Ni 12:45 kuri BBC. Nkuko bisanzwe buri wa gatatu tubagezaho ikiganiro cy'abagore. Uyu munsi mwayitegure kandi mukigezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Gaudence Bagirisano ni umubyeyi w'imyaka 57, umuhanzikazi uririmba akanacuranga. Bivugwa ko kugeza ubu ari we mugore wa mbere uzwi watangiye gucuranga gitari mu Rwanda. Icyo gihe hari mu 1991. Nyuma y'imyaka myinshi rero yararetse adasohora indirimbo. Gaudence ngo yiyemeje kugaruka muri uyu mwuga, yemeza ko atazareka. Yaradusuye rero muri studio zacu i Kigali aratuganiriza. Kwizera niko kuzimya imyambi yase kibe hose yakumuriro. Kwizera natangiye gucuranga gitari mfite imyaka 25. Nari narashatse ariko kuririmba ko naririmbaga gakera nkiri n'umwana, uturirimbo two mu bageni bakampa agafanta karyoshye nk'anywa, ariko naje kumenya ko ndi umuhanzi nyuma rero ninde wakwigishije gitari? Waje kuyimenya ute? Wayize ute? Uburyo naize muri najyaga mu by'amarushanwa bakancurangira. Nyuma ngero mu irushanwa umuntu ancurangiraga ana kuri podium afata gitari
kubita ku rutugu aragenda asiga kuri podium. Ndababara icyo gihe ndavuga ngo nta muntu uzongera kumcurangira, mfata icyemezo cyo kwiga gitari. Wayize hese? Nayo mfite amahirwe yo guturana n'umuntu wari uzi gitari, nkagenda akanyigisha, nkabikunda cyane. Nyuma rero kuri stade Amahoro haza ishuri rya muzika, numva ndasubijwe nuko nize gitari. Warabyize rero ujya mu ishuri? Narabize teori pratique. Umaze kumenya gitari rero, ni iyihe ndirimbo ya mbere wahise uririmba icyo gihe? Ni indirimbo ivuga ngo imfura isa n'uwayibyaye. Mpita nayishyira kuri radiyo Rwanda rwose banayikunda. Yewe frituma witwa umubyeyi usa n'urushako rutuma witwa umutegarugori, frituma umenya gufata ibere nk'abandi babyeyi, reka use n'umugabo uguhesha icyubahiro. Icyo gihe wiga gucuranga gitari ni ibintu bitari bimenyerewe muri iyo myaka cyane ku mugore. Abantu ntibakubonaga bakagutangarira? Baratangaraga bakavuga ati icya mbere nitabiriye gikomeye ni festival yitwaga Sebatunzi yari muri 92. Ndibuka njye kuri podium nyine babonye nteruye gitari banyibazaho, noneho bonye nyikubise koko byanyabyo ndabasaza, kuko kuri icyo gihe ninjye wacurangaga gitari, noneho bakanyibazaho ariko nkabyitwaramo neza. Hanyuma rero kuva icyo gihe cyose ndabona ukimenya gucuranga gitari, byaje kugenda gute ubuhanzi bwawe? Kubera ibibazo twahuye nabyo mu Rwanda, hari ibyagiye bitavansa nk'uko byakagombaga kugenda, ariko nk'uko n'ubu bitangiye kugenda byongera bizamuka, nanjye reka nzamukana muzika yanjye nk'impano. Ubu rero wavuze uti ngiye kongera gusubira mu mpano yanjye nari mfite yo gucuranga ndetse no kuririmba. Hari indirimbo uheruka gusohora vuba aha? Mperuka gusohora imwe yitwa Umugore, indi yitwa Ijambo. Ijambo rya Data wo mu ijuru Yehova niryo ry'ukuri kandi ririhagije, ntiryifashisha imiryango mpuzamahanga, ntirikangwa n'izamuka ry'ibiciro. Ariko si nk'umudamu, mu by'ukuri birakorohera gucuranga iyo gitari koko? Ni ukuri numva byoroshye, aho ngereje biroroha. nk'ubu iyo nifatiye do, njya nkifatira do, nkifatira sol, cyangwa nkifatira re, cyangwa nkifatira ra, cyangwa nkifatira mi, numva ari sawa. Wow. Uri umaze igihe kinini rero utaririmba mu by'ukuri, utagaragara, nk'imyaka ingahe? Nk'icumi, ndetse wenda nk'utwo turushanwa dutoya cyangwa ahantu bantumira. Ubu rero ni iki kibutumye ugaruka nyuma y'iyo myaka yose? Ndagarutse mfite ibitekerezo kandi ndagaragaye, hari n'abari barambuze. Nyuma y'imyaka watubwiye ko ufite imyaka 57, si mikeya. Ubu ngubu hari abahanzi bakiri batoya bashabutse cyane, urabona uzabasha guhangana nabo ku isoko ry'umurimo? Bizakunda kubera ko hari abantu bakunda indirimbo zinogeye amatwi, hari n'abumva indirimbo atazi n'icyo avuga, akumva injyana gusa akabyina. Ariko ndumva hari benshi bazantega amatwi, kuko hari nk'abantu bantelefona iyo banyumvise naririmbye, ngo dukunda indirimbo zawe, dukunda kuririmba. Noneho nakumva ari hamwe n'urubyiruko, hari n'abandi bati rwose wazatubaruka twigisha gitari. Gaudence Bagirisano w'imyaka 57 wiyemeje kugaruka mu buhanzi nyuma y'igihe kirekire. Tumwifurije rero amahirwe. Ni naha dusoreje, muramuke neza. Bafana banjye Arakoze Yvette Kabatesi mu cyo kiganiro cy'abagore. Ni naha rero dushojeje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu, ariko mbiye kubasezerana nabwira ko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yakiranye Beijing n'ishyaka ryinshi abayobozi b'ibihugu bya Afurika mu birori byo gutangiza inama ihuza Ubushinwa na Afurika. Hano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Masud Ibrahim,
mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje ni urubuga rwacu rwa internet BBC gahuza akadomo BBC gahuza miryango.